nk'ico noba narahinduye nko muhira hariho akayabo kenshi karakunda nko kuza kakegera nk'ahantu noba ngiye kuryama mugubu sishobora kukwemera kuko narumvise yuko hariho ingaruka mbi. Hanyuma ikindi naco narumvise yuko ntegerezwa kugirira isuku ku mubiri guhera ku mpuzu zo munsi, ku mpuzu zo hejuru zishobora kuboneka, ku birenge, ku mashisheti, zishobora kwambara amasogisi incuro zibiri. Nko mu kibano benshi nk'abagenzi b'iwanje benshi barashobora kwambara nk'amasogisi nk'incuro zibiri batarayamesura. Mugabo kubera ko inyifato numva naciye ndabahimiriza nkanabigisha barashobore kuza baravyumva barabihindura. Kw'ishuri naho ico bahinduye sinshobora kwemera yuko hariho nk'umuntu baza gukubuza nk'umukubuzo uvuye nko muri toilette mw'ishuri, kuko na cane cane tuba tuzi yuko hariho ingwara zimwe zimwe zituruka kw'isuku rike. Jewe mama ivyo yarabibonye agati none ibi bintu ni gute gutuguma wambaye ikarisi imwe kandi tugazi mu madiro ushobora kungura izindi nyinshi kuko twena kuntu nuca ngumanza namba iyi nse mu masa nambari yangurira izindi nyinshi zikwiye amacara zingurira. Kubijanye no gukaraba nko kugira ngo twikingire nico kiza cya coronavirus, baratubwiye yuko umuntu yoza arakaraba kenshi gashoboka akaraba n'isabune n'amazi meza. Kindi naco nko ku bintu bijanye n'isuku narumvise ukungene noshobora koza nk'umwana mutoyi yuko ntofata ngo ndunde kwa amazi, yuko notora agatambara kakagoma nkababwa muhanagure. Na cane cane umwana w'uruyoya akivuka iyo hajya ku mukondo hagifutse uruzogi rutararagara kirazira kumusuka kwa amazi. Biba ngombwa ko umuvyeyi akoresha agatambara kamesuye neza kajya twitaga akamuhanagura. Mu kumuhanagura agashimika cane ahantu umwana abira intuguta kurusha ahandi. Ukijanye n'ivy'isuku nyene muri cour intérieure hagati y'amashure iyo krebe imbere nyene iradufasha kuza irarandagura nk'utwatsi tubi ibipapuro biba byari nk'abandi bana bataye ku mbuga hariho hose abo kubera baba basanzwe barigishije bihagije aho babibonye ibyo bipapuro baca babitora bakabishira mu gisanduku twubatse cyo gutereramo imyanda. Hanyuma ku kijanye n'ibi bya coronavirus baradufashije cyane mu guhimiriza aho kijya kiza coronavirus kiziye, kubera iri shuri rifise abanyeshuri batari bake Jesuya yari kudira tugora muga kubera bo baramaze kwigishwa akamaro ko kugira isuku babaye abambere mu kuza barasigurira n'abandi ijya nyifato twogira kugira ngo twirinde kijya kiza haba mu gukaraba bijya byo kutaramukanya na bijya byo kutegeranya na cyane. Baradufashije cyane kubera bo bari basanzwe muri club imbere bagiye barigishwa. Rero nk'isuku ryo kw'ishure novuga nti twararikurikirana inyuma y'ukumviriza ico kiganiro tukaraba nk'akarorero yuko vy'ukuri mw'ishure hasukuye, tukanababaza yuko batakoresheje ya mikubuzo iba yakoze hariya ku matwarete. Hanyuma tukongera kandi tugakurikirana tukaraba ibi bintu byo kugira isuku ryo gukaraba, tukaza turaraba neza yuko abanyeshure by'ukuri binjira mu birasi bakaravye. Ivyo rero jewe nk'umu encadreur wa club narafata umwanya imbere yuko abanyeshure baja mu ishure, kubera ko iri shure risanzwe ryararonse indobo zifasha abanyeshure gukaraba n'amasabune. Rero nka encadreur wa club narafata umwanya imbere yuko binjira mu mashure nkabanza nkaraba yuko izo ndobo zihari n'amazi ahari n'isabune, nkaraba kandi yuko by'ukuri atabanyeshure boba bariko barinjira mu birasi badakaravye. Iyo rero maze kugira iyo constat yuko hariho abanyeshure boba badakaraba, nikora kuri ba abanyeshure nyene bari muri club ati genda mubwire aba banyeshure yuko kizira.
Ico nobigisha rero nuko umuntu wari wese muheje kuramukanya utegerezwa gucuza gukaraba. Ukongera kandi imbere yuko ufungura cyangwa imbere yuko ufata ibirya vyamwa byari byo byose utegerezwa kubanza kubironga kugira ngo wikingire ingwara zimwe zimwe.